twari mu ishuri hanyuma tubona yuko hari ikintu tugomba gukora aho twataye uruzogi. Iyo mwumva ko abantu bari muri Canada bari mu Rwanda mwumva ko ngo abazungu baduha miliyoni mbwa suko bimeze kuko hariya anyu udakora ntajya. Nukuvuga yuko igihe niragira yarahari twari dufise ivyo kurya vyinshi nta kintu na kimwe abavyeyi bacu basuma kiretse umunyu wonyene. Nari naje kugurura irishira hamwe nari nabivuze ariko ntimwangana gutya mwari bakeyi mustanteri yarahari ahubwo natangaye cyane iyo umuntu yigishije umuntu akaca dubura uwamwigishije. Nukuvuga NCDP yatanguriye imuramvya ariko uko ndabibonye ubu tanze mwararengeye imuramvya kandi ari twe twabavyaye. Rero ahari iciyumviraho cavuye nkuko bababwiye ko tuba mu gihugu ca Canada twagiyeho dukuze ariko duhava tugira indoto. Izo ndoto zari ko twoshaka kugira ngo tugwize umwimbu aho twavuye. Twari mu ishuri hanyuma tubona yuko hari ikintu tugomba gukora aho twataye uruzogi. Umwarimu yatwigisha yaravuze ati mwebwe mwaraje ngaha muri iki gihugu ariko kandi ibi vyigisho tubigisha mugomba no kuzobitwara iwanyu. Hanyuma jewe mba namwumvise rero cyanavuga nti ngiye kuzoraba ingene nogarura umwimbu wari kuri niragira ari naco gituma NCDP ngira ndababwire aho ryavuye ni Niragira Community Development Project. Niragira yari sogokuru y'uwanje. Nukuvuga yuko igihe Niragira yarahari twari dufise ivyo kurya vyinshi nta kintu na kimwe abavyeyi bacu basuma kiretse umunyu wonyene. Ariko uko twagiye dukura imyaka yagiye igenda ivyo kurya bigenda bihera maze gushika mu gihugu ca Canada rero niho navuga nti bo tumaze kumva umwigisha ariko aratubwira atariko mukwiye kuzorondera ingene muzojana iterambere mukarisubiza iwanyu. Niho rero natangurira cyane ku gitegwa c'igitoki kuko imuramvya hara ibitoki vyinshi cyane ariko mu nyuma birahera. Ndibuka tuva ku mashure twagenda tubisanga vyahiye ariko nta vyari bigihari. Niho rero naciye nigira inama ndavuga nti ngira ntangure uyu mugambi cyane kugira ngo dupime turabe yuko bigishoboka. Nje inama nabo tuvukana ndababwira itongo dufise siri nini cyane dufata iryo dusangiye turishira hamwe hanyuma ndababwira yuko tutazokoresha wa mwavu w'ikizungu kuko ujya mwavu w'ikizungu mu bushakashatsi nagize nabonye yuko bidatanga umusaruro mwinshi cyane. Hanyuma mperako rero ndondera aba engineer bashobora kumfasha kurondera umwavu kama kuko kuva na kera hose ntimuzi ko twakoresha amase kandi ibintu bikaza ari vyinshi. Rero duca dutangura gukora ujya mwavu w'ikirundi. Tumaze kuwukora duca tugira umurima w'akarorero canke cha moderne. Dutangura gutera ibitoki kugira ngo turabe ingene vyomera bimeze kwama. Imbere yaho udutoki twari dufise nk'uduhando tubiri canke dutatu gutyo ariko tumaze gukoresha ayo mase twarashizemwo umwaka ushize ibitoki birama bigira amahando nka 22. Urumva kuva ku mahando 3 bikashika ku mahando 20. Ntanangura rero kushira ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku marezo sociaux ndavyerekana ndavuga nti bwa bundi vya bintu birashoboka
ni naho Madame Godebert yabimenye nawe. Hanyuma na Ministère ya Relations Extérieures ikirampamagara ndi muri Canada bansaba ko bogenda gufata amafoto kugira ngo bagire documentaire baze bereke abandi ba diaspora kugira ngo nabo baze kuzokora nk'uwo murima twakoze. Naho mwogenda kuri website ya Ministère de Relations Extérieures barashizeho article na cyane mbere ivyo twagiriye kugwa intamba mu standard ngira ngo twaramurunkiye article nawe nyene ariko kuri yo ntuze kuri website ya Ministère de Relations Extérieures. Rero maze kubishira kuri akuma ku buhinga ngurukuna bumenyi nukuvuga yuko Godebert ntituri mu bisagara bimwe, we ari ahantu kure. Canada ni continent, jewe mba Toronto nawe ari Edmonton, mugabo turakomeza turavugana. Akavuga ati none ivyo bintu jewe no bishikako gute, jewe ivyo genda gute kugira ngo nanje uwo murima nzowugire. Ndatangura ndamubwira ariko nkabona afite ishaka ryinshi ridasanzwe. Rero araza arabikora, amaze kubikora ahubwo nsanga yansumbije, afise umuvuduko udasanzwe. Hanyuma anaco gituma namugize umuntu anyungirije ukumfasha muri ivyo bikorwa, akaba ari we umu-assistant wanje muri NCDP. Kubera kuko ubu NCDP iriko irakwira mu gihugu cyose. Inyuma yiyi ndibatira hariho izindi, Rutana dufiseyo zibiri, Matana dufiseyo zibiri, Ingozi turafise, mu Ruyigi dufiseyo zibiri, kwanza dufiseyo zitatu. Nukuvuga ko zose hamwe zishika 12. Ubu twaje tuzanye n'umuhinga w'umunyakanada aje kuzosa atwara ubutaka canke ivu kugira ngo adupimire arabe ico twotera icari ico kijanye naho hantu turiko turarima. Burya ibi bitoki n'ibintu turima ngaha gusa sivyo byonyene bihamera, hariho n'ibindi bishobora kumera. Rero nico azoba aje kudufasha, azoba aje gutwara iryovu twari kuba twazananye ngaha, yari yaraye mu Rumonge, yagiye ni Karusi ngira ngo barushe, ariko iryovu tuzorimushira. Hanyuma ni yamara kuduha inyishu hariho n'ibindi bitegwa muzoshobora kurima ngaha Nyabiraba bitewe ni nyishu azoba yaduhaye ko yabaza kubona ivu ingendera izoba rimetse. Rero NCDP iri ku muvuduko udasanzwe mu gihugu cyose. Aba diaspora baritavye akamo twabateye. Murumva yuko ari ibintu bishimishije cyane, ariko bihereye ku watanguri hano Nyabiraba byaciye bigira biraduga bigenda hejuru. Rero ubu dufise akazi kenshi cyane. Ubu turi ngaha, ejo buca ngenda mu Ruyigi, tuvuyeyo tuzoca tugenda Ingozi gutanga ama certificat nyene. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Rero dufise ama departement atandukanye muri NCDP. Hariho abo twazananye aba baraba igisata cha santé mentale, ni gisata gikomeye cyane, kandi tukaba twaraye turose ubufatanye na societe ya ANSS hame na FAO, kuko barashoboye kubasigurira basanga icyo gisata cyari gikenewe cyane ko muri NCDP. Ubu rero tuzokora ibintu bitandukanye dukoranye na FAO. Murumva ko ari intambwe ishimije cyane muri NCDP. Rero aba nibo barongoye icyo gisata. Icatuzanye ngaha ariko menya gishubi ari kintu Madame Godebert yashoboye kuvuga. Iyo mwumva ko abantu bari muri Canada bari mwumva ko ngo abazungu baduha amamiliyoni, mbwa suko bimeze kuko hariya anye udakora ntajya, kandi umuzungu ntago amafaranga yiwe utayakoreye. Urashaka kumara amasaha 8 uhagaze ukurakora. Rero kubona umuntu ashobora kubitaho akaza ngaha anye agashobora
kugurura kino kintu ku bwanyu mugomba kumufata mugongo, mugomba kumufata mugongo kuko twagiye mahanga kwiga kugira ngo tuzane ubumenyi ngaha, hanyuma namwe kugira ngo mukure amaboko mu mpuzu, hanyuma dukore, hanyuma turime ibyo tuzoshora, ibyo kurya tuzoronka ibyo turya, ibyo dushora hanze, hanyuma igihugu gitera imbere turonka amadevize, kuko igihugu nico tera imbere gitejwe imbere n'umuntu umwe gusa, nakazi katwese tugomba gukora. Rero igisata cha santé mentale ni gisata kizoa kijejwe gufasha abantu nuko ngaha tuvuga ngo ni ingorane zo mu mutwe, hanyuma abantu bakumva ko ni ingorane z'abasazi. No, ntago ari by'abasazi. Mu kuvuga yuko iyo umuntu afise amakenga kenshi biragoye ko ashobora gukora neza, biragoye ko ashobora no kuja ku kazi cyangwa aje kwishure, kuko amakenga atuma umuntu hari ibintu byinshi adashobora gukora. Hari ababuza ababo bakiriko barabiyumvira, iyo bishitse kenshi biratuma umuntu adashobora gukora ivyo yategeza gukora nkuko yari kubikora. Rero twebwe twarabibonye mu mahanga ni ikintu bitayeho cyane gose, mugabo hano mu Burundi ntabwo bacitaho cyane kuko razi mu ngeso y'ikirundi batwigishije yuko ufise ingorane urayigumana mu mutima wawe, ariko turabona yuko kugumana ingorane mu mutima wawe igihe kirekire biratinda bikakwafekta, biratinda bikatuma udafata n'ingingo nziza, ugasanga umuntu yashavuye cyane, ishavu ryarabaye ryinshi muri we kubera ntago yashoboye kwisigura. Rero nibaza yuko ico ni ikintu kizofasha n'abantu bazo ariko rakora, kuko ubukene buratuma n'umuntu atagira courage yo gushobora gukora ikintu kimwe. Rero NCDP nimwatangura gukora, hari ico bita estime de soi mu gifaransa, bisigura yuko umuntu azogira courage canke azogira ubushobozi bwo gukora cyane, kuko umaze kubona kurima ukaronka ibifungurwa ukagaburira umuryango, birazana agateka ku muryango wawe, kuri wewe no kuri komino yawe, bigatuma no mu mutwe bigenda neza.